umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura kubw'inema y'Imana n'ubuntu bw'umusubirizi wa Petero Mweranda, nihweje ingene ishingwa ry'amaparuwase yegereye abakristo rifasha mu gutunganiriza abakristo, nkubitije agatima ku ngorane abakristo b'igisata ca Kabezi bashikirije no gushobora gushika ku murwa mukuru w'iparuwasi ya Mutumba ngo baronke ivyiza vy'umutima. Yumvirije abasaserdoti ba paruwasi ya Mutumba bo nyene ubwabo ingene bibagora gushikira abakristo bose bashinzwe mu bisata vyose kubera ubunini bw'iyo paruwase. Umwitwarariko mfise wo kurushirizaho gutunganya neza ubutumwa bw'amaparuwase muri diyoseze nkuru ngo abe amaekleziya y'umuryango w'Imana, aho abakristu babana nk'abavukanyi, nishimikije ububasha mpabwa n'itegeko ry'ekleziya ry'amajana 515 agace ka kabiri ku vy'uburenganzira bwo gushinga amaparuwase, kuyafuta canke gusubiramwo imbibe zayo, maze guhanuza inama y'abasaserdoti yuko iryo tegeko nyene ribisaba. Ndatangaje cese ingingo zikurikira. Ubwa mbere, harashinzwe paruwasi ya Kabezi kandi iragijwe Mweranda Yohani Chrysostome. Ubwa kabiri, iyo paruwasi nshasha yegukiye intara y'ubutumwa bw'umwungere ya Buhonga, kandi nk'uko biri kw'ikarata iherekeje ingingo igizwe n'ibisata bikurikira: Kabezi, Masama, Gitenga, Ityazo, Kimina, Kivomo na Gakungwe. Nsavye Imana ngo ishugurire umugisha wayo kuri iyo paruwase, ku basaserdoti no ku bakristu bayo bose, maze ingabirano zayo zishware umutima w'umwe wese. Bigiriye Bujumbura kuwa 16 Gitugutu umwaka w'2021, Gervasi Banshimiye-ubusa, umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, bikaba vyashizweko n'igikumu na Musenyeri Gabriel Baragisabe, umunyamabanga wa diyoseze nkuru. Ko paruwase Muyironse irakenera patiri mukuru, nawe nyene agenwa n'umwepiskopi. Ingingo igena icese patiri mukuru wa paruwasi ya Kabezi. Jewe Musenyeri Gervasi Banshimiye-ubusa, umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, kubw'inema y'Imana no kubw'ubuntu bw'umusubirizi wa Petero Mweranda, nihweje ishingwa rya paruwasi ya Kabezi, nkabona ingene ico ikenera patiri mukuru ayibera nk'umwungere bwite wayo, nk'uko amategeko ya ekleziya abitegekanya, cane cane mu ngingo zayo z'amajana 515 be n'amajana 519, nkurikije ibisabwa n'ayo mategeko nyene, cane cane mu ngingo yayo y'amajana 521
amajana 524 n'amajana 526 agace ka kabiri ku vyerekeye igenwa rya patiri mukuru wa paruwase nishimikije ububasha mbabwa n'ingingo ya 157 n'amajana 523 y'amategeko ya Eklezia nutse kugena abashingwa amabanga yose y'ukuyobora inzego muri diyoseze nkuru ya Bujumbura no kuba patiri mukuru wa paruwase. Ndatangaje icese ingingo zikurikira. Ubwa mbere haragenewe patiri Silver Ndasumba Muyange ngo abe patiri mukuru wa paruwasi ya Kabezi. Ubwa kabiri iyo ngingo itangura gukurikizwa ku munsi yatewe ku mukono kandi hahejeje kurangurwa umugirwa wa liturujia wo kumushikiriza icese. Nsavye Imana ko patiri mukuru agenwe yorangura ubwo butumwa akurikije akarorero ka Yezu umwungere mwiza kandi yubahirije amategeko yose y'irangurwa ry'ubwo butumwa. Bigiriwe Bujumbura kwa 16 Gitugutu umwaka w'2021. Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura bikaba byashyizwe ku mukono n'umunyamabanga wa diyoseze.